akantu mwakabonye nico gakora nico tugira twigishanyeko cyane cyane ku bagabo abahungu aha kantu ntimuza akamaro kako ntimukunda kugakoresha bisigura yuko isuku ari riki rero nashaka ndabereke uburyo ugakoresha imiburu ntizi uburyo ushobora kugakoresha imiburu kuko benshi batinya kugakoresha cyangwa batinya kubikora kubera iki imiburu kandi akwekere uburyo ugakoresha ya miburu ntigire gute ntize nkuko bisanzwe nyene mu kumana nimbona Irene asanzwe abategurira ibiganiro bijanye n'ingo n'imiryango mu ngo hahurikiyemo ibintu byinshi iyi cano ni mwayikurikirana izo bigisha ibintu byinshi bijanye no mu ngo ikintu twahereye ko rero nikijanye n'amabanga yo mu rugo bijanye n'amabanga yo mu gitanda uburyo twovyitwaramo uburyo twabikora neza uburyo twokorera isuku ibitsina byacu uko gakora sukundi akamu kugakoresha bisa kugakoresha ari gashasha kagakoresha ari gashasha kuko iyo kamaze gukoreshwa kenshi karagutera imiburu gakoreshe rero ari gashasha kugakoresha ari usukundi abagabo benshi udusanga ubucakwaha bwaruzuye we ugasanga hariya hepfo ku gitsina eka utoraba ishamba ikibira hari ikibira bijya rero si byiza kuko birababaza umudamu iyo muri mu gikorwa cyahariya rero uburyo umuntu agakoresha sukundi ufata kano kabike ari gashasha umaze kugafata ukaca ufata ukamwa ino mukwaho sibyo ukamwa mukwaho kwawe umanura uku sibyo turabibona ukamwa umanura ukamwa umanura apana kumuduza ngo umwe nkukuduza kuko niwe uri kuraduza uzoburika urakabura ya miburu apana kumuduza mwa umanura kandi ugakoresha ari iki ari gashasha hanyuma hariya ku gitsina naho hariya ku gitsina murabona ko mwebwe igitsina canyu mumbabarira ariko nkoresheje kandi kugira ngo nitirize yuko cyo bari ari igitsina urabona ko ngaha pembeni haba hari umushatsi iyo mushatsi uri pembeni fata umwe umanura sitadira hanikunda umwe umanura ujana ku gitsina sibyo hanyuma urabona ko no ku gitsina ho gitangurira haba hari ku mushatsi wa mushatsi nawe ucumwa umanura uku ugeze hamwe wari wagejeje mu kumanura uku umanura kunda hamwe warugejeje ca gitsina cawe ucumwa umanura umanura ntago uzogira gute uzogira imiburu hanyuma ikintu naco gihana iyo miburu mu gihe naho ikibitera nako nuko utabakoresheje kano kabwibike ngo gakoresha ari gashasha gakoresha ari gashasha niburi gakoreshe kabiri bya gatatu cushibura ikigira kabiri kituma iyo miburiza nuko mutamwa regrierema numwe izo ndiya zawe regrierema nimuvuga ati après 2 semaines nzoba ndazimoye bigenda uko ujya musukwiza 2 semaines ucubikora kuko ni warenza ko uzoba uri kuritera shaka ibazo ciki cimiburu ikindi naco kibakora ko no kwambara zijya boka usanga zigufata gose ukayifatisha we iyo wahereje kumwe mu gihe uri kurafatisha gose uzosanga wagize gute umubiri wabuza aho uhemera umaze kubura aho uhemera ucu tutuza uduhere kugira bikunde uheme ariko mu gihe uzobohereje kumwa
hanyuma ukaca ureka umubiri nawo ugahema ukarespira, imiburu ntaho izova, imiburu ntaho izova. Ikindi naco abagabo benshi tujya duhuze twindani baratunegrija gose, baratunegrija vraiment, ugasanga afise kamwe afise tubiri. Amaze kugira kamwe urumva ko karacafurantuka ntagahindura, azomesa nimba bikunza koga yogera imwe. Abahungu please namwe nimwiteho umubiri wanyu, ntago tubabwiye ngo mwisige ka mukorogo canke ibiki, oya, iteho umubiri wanyu mwoge kenshi gashoboka. Hariho abo mpora numva ngo je mperuka kwisiga amavuta nkiyasigwa na mama, none akorerwa abandi. Fata witeho woge uwo mubiri wawe usiga utuvuta, uce nyene nk'abandi, kuko umuntu vraiment yisiga utuvuta usanga afise akabiri gakeye kabomvye katagumaraye. Namugirira isuku umubiri wanyu, muguru utuboka dutatu tune dutanu, hamwe nyene woga ugashanja. Harimo abagabo usanga canke abahungu usanga bamaze kane kabiri atagiye muri douche. Namwe mwiteho iki umubiri wanyu, mugirira isuku umubiri wanyu, kuko niho naryabanga ryo mu gitanda, naho abakobwa benshi batavuga. Uvuye yuva umusimbiye ko ntiwoze ntiwitawaje, ni hamwe nyene uko je mitanda no kubwira kabisa. Je sinzi guhita gwisha aho ngwaye, no kubwira ati yamara banza woge, banza witawaze, banza ugira uko. Nimwiteho rero umubiri wanyu, kuko ni wamara kumuja ko nta byishimo azoga avuga ati umuntu atoze, umuntu atagize iki. Mwiteho namwe umubiri wanyu, muwiteho mwoge, mumwe ibyo bintu byanyu, mushanje utuboka, byose bizobafasha kandi byose birafasha. Hama utarakora subscribe ayikore kugira tugira gute tujana mu biganiro bya buri munsi. Hanyuma ku bakobwa nagoma ndababwira yuko wa muti ku muntu adafise amazi andondere inbox, ku muntu akeneye umuti w'amazi andondere inbox. Nimero yanje ni 69 65 69 14. Umuti w'amazi uzana amazi, umuti uvura amaheri, umuti uvura ibihere, ukagira kabiri keza kadafise ibiheri, kadafise igiheri, akabiri kameze neza. Ukeneye rero, ukeneye umuti w'ibihere, ukeneye umuti w'amazi, andondere inbox. Si n'abagabo babona ko bataresista, babona yuko kuresista ari byabananiye, nabo nyene bandondere inbox, umuti wabyo wabonetse. Thank you.